Ivya Minembwe nakayobera bahinga bamwe bibateje umunezero abandi bibateje umubabaro bamwe ni isya z'amenyo abandi bakaririmba bongera bigina basasa ibitenge vyifashe gute mu gihe mu kanya gato twumvise ko Minembwe iri mu maboko ya FRDC ariko mu wundi mwanya tukikangura dusanga Minembwe centre iri mu maboko ya Twigwaneho MRDP mu gihe twumvise n'amajwi ya Moise Rugabo yitwa Moise Fidel Rugabo avuga ko bakikujwe batoronkana ramforo batari busohoke canke binjire. Ibi bikaba byatumye habaho uruhagarara rwinshi, amajambo, kutizera, kudebukirwa n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye gushika mbere naho bamwe numvise banandungikirana audio canke bancokora ngo Fleury bimeze gute kutari kuravuga ni kwera mwatswe Minembwe ni biki bimeze gute canke ngurindira akantu gusa gato ngucuza utubwire no nimba mubona nambaye ano marori benshi bashoboye ndabakengurukira ubwa mbere abashoboye kubimbaza igituma maze igihe ntako ndakora nuko ntorohewe nafashwe n'ingwara y'amaso ntazi vyari ivyo ariko ndakenguruka nico gituma mbona nambaye zino filme kandi muri ndazi neza ko abona arungikiye amafoto haba muri groupe cane ya Fleury Podcast TV barabonye kungene merewe barangirira n'akagongwe nkengurukira banshitse ko abanyifurije gukira n'abampaye iciyumviro cyo kuvuga ati fu mugende ugura amarori hanyumuze udukorera ibiganiro kubera turakeneye amakuru yawe turakeneye ubusesanguzi bwawe rero sinzi hamwe no kumbera sinzi ko mberewe ariko ikiciyumviro cavuye muri mwebwe nyene numwe muri mwebwe yambwiye ati Fleury aho mari gihe kinini tutaze aho maso azokirira ariko ukaba umunwa ukomeye ivyiyumviro ubwonko ubusesanguzi n'ibindi byose bigikomeye ari amaso gusa gura amarori hanyuma ugaragare uze utubwire ivyari byo bimeze gute kubera ni kenshi nashatse kugerageza gukoresha uburyo bwa audio bijya byo kutagaragara byarananiye mba numva kumengo hari ikintu nyene mbura hari manke hari kubakumbura rukumengo nitubonana kuko ndiko ndakora ikiganiro ngaragara mba mbona neza ko turiko turabonana ukunyene mba mbona ndi muri video mba mbona kariko mu mbona nanje nkaba mbona ariko ndiko ndababona sinza guteba cyane ndaza kubabwira ukuri kuri Minembwe harakagambane Monesco iravugwa na makuru benshi batariko barababwira na yandi makuru Generonce avuga ko Monesco mwumva nyene nayo nyene ibifisemo uruhara runiniya turarabira hamwe 5 ni ryahwaniro ririmwo indongozi za Gatolika aho ryamaze kugaragaza uruhande rurimwo kubijanye no guhindura inama itegeko ya constitution ndabivuga uko amategeko ngenderwako ibwirizwa shingiro rya Congo 5 ubumwe bw'abanyepiskope canke bw'abarchevêque canke bw'abasenyeri biravana ko ngene babita aba bamaze kugaragaza uruhande rurimwo hanyuma iruhande yaba ugwaruka abajene bo muri Gatolika nabo bamaze kugaragaza uruhande barimwo kandi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi turaje tubabwire ko umuriro watse mu soko y'imbaho aho bita kwijabe tukaba tutaramenya ivyononekaye kugene vyagenze kuko vyabaye mwijoro rinini ya masasi tasasaba ariko tukabaza tubandanya tubaha bira ivyononekaye no kungene ni cauteye uyo mu canwa muri Rubaya bivuga gute havugwa maki vyifashe gutereka tugaruke neza na neza mu idonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu ndabipfuriza kugira amagara amafaranga ubumwe n'iterambere nkuko bisanzwe ngire ko nkengurukira mwebwe mukomeza kwihangana mudusengera mudushikako mudusabira mwe mudahengesha no kudukurikirana muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere ka EAC muri Afrika Asia Amerika, Iburayi, Madagascar, eka mumfuruka zine zisi kugira ntihagire uwo twirengagiza bimeze gute Minembwe ni gute ni kubera iki twama twumva FRDC n'abafatanya bikorwa babo barafasha ahantu bukeye barahavuye atagisabwe n'ibindi byinshi biba vyinyegeje
inyuma. Reka ntangure ku nkuru muba mutarahabwa canke ku busesanguzi n'amatohoza yimbitse twamaze kuba dushira hano mu maboko yacu. Nkuko bisanzwe turi kwigenekerezo rya 21 ni ku munsi wa Mungu, ni makuru yo mu gitondo, mu munsi wa Mungu ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ntangure ndabifuriza kugira uwa Mungu mwiza, kubemera n'isabato ryiza, ku abo tutaburanye ku munsi wejo n'abasigaye mwese nizere ko muvugize weekend nziza n'ibihe vy'imanza bimeze neza, kuko ku munsi wa gatandatu ntitwabonanye kuvuza uko nari ngwaye, nkomeje kuba mfise iki kibazo c'amaso, ariko umuti akaba ari uyu. Imana hezagire wampaye iki ciyumviro cyo kugura amarori, kuko nubundi nuno munsi sinari kugaragara, aho benshi bari batanguye kuyumvira Fleury nturi kurakora kubera bitameze neza muri Minembwe, sinzi ufise umushaha muto ntiwemera defete nandi makuru menshi banyandikiye bantelefone ndababwira ati no meze ukunuku murabona ko kenshi abarundi n'abanyarwanda dufise comportement zigomba kwababana mu bijanye no kutemera. Ni benshi narungikiye iyi foto, nagiye ahantu ndifotora ndabereka amaso yanje ngena meza, bavuga ati pole sana turabibonye, ariko mwese aba bagera ku 220 baba 21 ntimuri muri groupe irimwe abantu bake, rero ntivyo kunda ko nza ndabasigurira mwese umwe wese muri groupe canke mvuga ati tanke ngufata amafoto nyene nase kuza kugaragara nsukonsa ngo ndongere ndayifate ndayishire ku rubuga kugira mu mbone, ariko nimumenye ko atakintu na kimwe combuza gukora ubusesanguzi ikiganiro mu gihe bimeze ari intsinzi ya M23 RDF mbwebwe za Sarambwe Red Tabara canka ari intsinzi ya FRDC n'abafatanya bikorwa babo. Rero muri kino gitondo reka ndabaha makuru uko ari muri Minembwe. Ikiriko kiravugwa nuko muri Minembwe canke icagaragaye nuko twigwaneho MRDP AFC M23 imbwebwe za Sarambwe na Red Tabara bamaze kwisubiza icitwa centre ya Minembwe. Iki kintu nico kiriko kirasirikira, nico kibabaje abarundi n'abanyarwanda n'abandi bose bifuza ko umutekano amahoro n'ubwigenge canke integrité territoriale, guharanira gusubirana amahoro mu rasazuba bwa Kongo vyoba mu mwanya muto vyonyaruka, ariyo mubabaro bafise. Ahantu benshi biyumvira ni kubera iki none bimeze uku biba hama ntibibe, kubera iki vyari nk'amadute, kubera iki vyari bimeze uku na kuriya, ariko amakuru twabahaye najya nyene sinje kuyafuta, sinje guhindura ikintu na kimwe. Umunsi ndababwira ko Minembwe centre y'umaboko ya FRDC n'abafatanya bikorwa babo vyari ivyo nyene. Nikimenya yamenye ugiye kumva imvugo z'abanyarwanda, ukumva imvugo za Sematama, ukumva imvugo za zimbwebwe za Sarambwe, za batwigwaneho n'abandi, murumva neza ko Minembwe centre yari mu maboko ya FRDC n'abafatanya bikorwa babo, kuko bavuga ati twisubije. Mwanabonye no munsi mukuru mwabonye basasa ibitenge, seke ivyo twababwiye nk'ivyo naye nababwiye mu kiganiro vyari ivyo, naho benshi batavyemera kubera iki ata mafoto, kubera ka ata video. No, jewe no kuri sukwiyemera canke kugira iki, nta munsi numwe nzokwatsa kamera ntabazaniye amakuru mfitiye ivyemezo, kuko ku mpande zose hariya mu mirongo y'urugamba turafise abayaduha muri Wazarendo, muri FRDC, muri M23, muri twigwaneho. Kenshi amakuru tubashikiriza abafise ifatiro, kuko hari igihe banayaduha ariko bakayaduhana na condition, ntimudushiremwo, ntimuvuze no audio, ntimugira uku, kubera tuje kubizira. Turiko turayabaha muzoze murabona ko basi naho tuvuga ati uyavuga ukuri bivanye no kwemera kwawe, ariko ashaka kuvuga ati 80% 85 y'ivyo Fleury avuga nk'ubusesanguzi nivyo, kandi muraza kumpinyuza muri commentaire uko naye babwiye. Rero Minembwe centre y'amaboko ya FRDC n'abafatanya bikorwa babo vyahindutse gute? Nagwanda babwire ko ikintu ca mbere catumye bihinduka ari MONUSCO. Iki nimba mutari bwacumve ni gishasha ndabazaniye, gitosoye kandi cizwe ko neza. MONUSCO ngo bimeze gute? FRDC n'abafatanya bikorwa babo bamaze gufata Minembwe centre, nkuko Rugabo yabivuze ko mwavyumvise muri audio canke cyagana yakorana na Scovia, nivyo barakomye induru, baratatabiza, barasubira. Hanyuma umubosi wa Paul Kagame murazi katunzwe na Minembwe na Rubaya, aratatabiza arongera arasubira. Niho ngo bagiye kubona indege ya MONUSCO. Dutegere neza, naho bagiye kubona indege ya MONUSCO yururuka kuri aerodrome ya Minembwe. Bamaze kuyibona yururutse,
hanyuma iraza ngo izanwe n'iki MONUSCO ikijejwe. Mwibuke ko bayihaye uburenganzira bwose bushoboka. MONUSCO barayihaye no kurasa, burafite uburenganzira bwo kugira defensive. Jibu babonye umuenemy canke bakubwiye havukanka bararasa, ubu burenganzira barabubahaye. Ubwo burenganzira MONUSCO irafite uburenganzira bwo kugenda mu duce twose two muri Burasirazuba bwa Kongo ahariko harabera intambara atawe barinze gusaba uruhusha. Ibi mwari mubizi ko MONUSCO ashoye kurira indege bakaja Goma batabibwiye M23. Mwari mubizi ko donc ububasha bubahaye iyi MONUSCO iyi turu buraremereye. Bagiye babona indege ya MONUSCO imwe yera igwa muri aerodrome hariya mu Minembwe, aho bari bagiye kuhafata nkuko bisanzwe ariko barafata za Minembwe centre. Begereye abashoboye kuhashika babwiwe ko baje kuraba ibijanye no kubahiriza cessez-le-feu. Ikibazo ca mbere bavuze ati tuje kuraba ko cessez-le-feu yubahirizwa. MONUSCO ni leta zunze ubumwe za Amerika, ni Donald Trump. Hama baravuga ati tuje no kuraba n'ivy'agateka kazina muntu ko atabantu bariko baragiha ama exaction, batariko baricwa, batariko baragira ikona kuri. Baravuga ati okay, kumbi iyo ndege entreta bamaze kugenda kuraba kuko baramaranye umwanya utari muto baja kuraba ngo bimeze gute. Iyo ndege kumbe ngo yazanye ibigwanisho n'ayandi maramforo aza gufasha twigwaneho na AFC M23 imbwebwe za Sarambere ditabara ku mirongo y'urugamba. Amakuru nuko ava mu Minembwe avuga ko iyi ndege itavyoroheje kandi irimwo muri Nyabazana. Rero harabaye ico bita akagambane canke trahison hariya ku mirongo y'urugamba. Dukeneye nkeneye ko abariko barankurikirana kino kiganiro muri kino gitondo batahura kino kintu. Sinzi ko maze kubona kino kintu. Muramaze kubona misi yose habaye avancement. Iyo habaye gutera intambwe bikomeye cyane kandi intambwe igana nahito bigeze ku musozo kuko harashasigaye Goma na Bukavu. Ariko Minembwe kuyikuramwo burundu vyari ibintu bizima cyane kuko hajya umutima wa Paul Kagame uri muri Minembwe, amaraso, imitsi, ubwonko n'ibiki bigaterera muri Rubaya kuko ni hakura rasiyo, ni hakura ayo mafaranga sorora aha abo bampatsi ibihugu kugira bashobore kumubabara mureka aheme. Hama Minembwe nayo murayizi kari bouclier nivyo yitwaza bivanye nuko ashira imbere abanyamurenge na vya bindi vy'ubwoko bw'abatutsi yama yaririmbye. Rero icagiye kuhaba nuko misi yose hama hariho impamvu ya mbere duhere kuri aeroport ya Bukavu ya Kavumu. Aeroport ya Kavumu twarumvise ko FARDC afatanya bikorwa babo Wazalendo bashitseyo barashe kandi bahigaruriye, ariko mu ijoro rimwe bwakeye twumva ngo FARDC Wazalendo bamaze kuvayo ngo bagize repris strategique kumbure ngo bari baje batangura gutanga insiguro ngo bari baje kumbure kurondera ravitaillement utora ibigwanisho n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko icari cinyegeje inyuma nico tutari bwamenye, nico tutaramenya neza officiellement. Ariko hamwe n'ubusesanguzi no kuyimba turefreshise twe twandukurikirana Fleury Podcast TV dukoresha ubwenge twiyumvire. Tuvuye muri aeroport ya Kavumu vyarangiye tumvise ko basubiye inyuma. Harombere n'abavuga ati ntibagezeyo, ariko bari bagezeyo. Handi naho muratsi ko muri Rubaya hari hasigaye nko ibice 7% kugira Rubaya ifatwe. Ndasubiyemo, mwari muzi ko Rubaya hari hasigaye nk'ibice 7%. FARDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo FDNB n'abandi bari bamaze gufata ibice 93%. Nagomba ndabibutse ko amakuru ya kijya gihe twari dufise ava ku mirongo y'urugamba duhabwa nabo basirikare nyene bemeza neza, eka mbere no mu Rwanda n'imbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda kungene zavuga na raporo ziva hariya ku mirongo y'urugamba zaremeza neza ko FARDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo bari ku birometero bitatu. Harona bavuga ko ari kuri 2 kilometre bivanye no kungene umuntu yaharuye inzingu canke guca hejuru canke guca mu mabarabara meza. Uciye mu misozi baravuga ibirometero n'ahandi, ariko tugize mu wayene twasanga ari nka 2,5 canke 3 kilometre. Tugombe dufate ku birometero 3. Ibaza muri ku birometero 3 kugira mufate Rubaya. Mukaza mwumva ngo aba bantu bukeye mu ijoro rimwe ngo basubiye inyuma ibirometero 30. Ndazi neza ko vyabababaje, twese vyaratubabaje
kandi ikintu gusa ndabakengurukira nuko ndabizi neza ko twese twamaze kuruha mu mutwe, mu mitima, mu bwonko, kumva yuko ino ntambara itagomba guhera, kumva yuko gushika naho mbere ubuntu abantu usigara babwira ati aha hantu harimo FRDC yahafashe, ngo hepu warimo FRDC ngo wapi of maja wazarendo canke hakaja FDNB. Kubera iki baramaze guta icizere, nama nabibabwiye n'ubu bibi bibaye mperuka kubibabwira ko FRDC n'ubu ingorane bafise na batretre gusa. FRDC si gisirikare, nimba mwarumvise avuga ati ngo ce sont des clochards, vyari ivyo ariko aravuga n'abantu nyene baba bari ngaho mengo n'abantu bakorera le pain quotidien. Nico gituma ategerezwa Tshisekedi n'ubundi gusubira muri etat major, nimba ari baciwewe n'abandi yagiye arakura n'aba bahari ubu muri FRDC n'abasubire ko uyu mukuru wa etat major n'ujejwe cane igisirikare co mu kirere Air Force nta kintu na kimwe yigera akora. Murabizi mu minembwe barasavye ramforo y'indege barabura, hari mu gihe indege z'u Rwanda amadrone KT6 KT6 ziriko ziraguruka zica zirasa amasengero, zirasa ibitaro, zirasa ikiziva mu Rwanda. Ariko misi yose kibazo ca Marie Fleury, none FRDC nta ndege igira, FRDC nta gisirikare cyo mu kirere bafise, mbega indege yova mu Rwanda gute igashika mu minembwe? Mbega indege ibibazo vyamye bibazwa cane gose, inyishu naje ntayo ndaronka. Ariko inyishu no baha muri uno mwanya nuko igisirikare ca FRDC cane cyo mu kirere, Armée de l'air, Air Force y'abanya ya Congo iragwaye, kuko nta kuntu drone yozi kamara umunsi kararayo, drone 48 iri mu kirere mufise igisirikare cyo mu kirere ntigikore. Aha d'abord ubutretre wa mbere boja gufata no mukomanda jejwe igisirikare cyo mu kirere. Ndibaza ko namwe mugerageje kure zona mukimvira incuro mwama mwumva indege y'u Rwanda ngo iri mu kirere muri Congo ntiraswe. Aha ndibaza ko muca mubwira ati iki kintu Fleury uvuze nico nako ndabugerageza twibukanye dusubire inyuma ndabereke ko iyi migwanire kiraba. FDNB Barundi na Wazarendo nibaje hamwe bavyitwaremo neza, bafume sinzi nimba basaba Tshisekedi nimba basaba nde habemwo umukomanda umwe principal wa FRDC canke wa Hibu canke wande ariko usegonda b'umurundi canke umurundi ariwe akomanda. Mugo ntivyokoroha kuko urabona ko nyene igihugu ni ca Kongo kandi abahametiriza neza ni abakongomani, ariko hategezwa kuba usegonda canke abakonseye hakajamwo FDNB abarundi nabo bazi strategie z'intambara gusumba abo bakongomani. Kuko sinumva kungene mwoba mwageza ahantu nukuri kugira muri Minembwe centre ukazumva ngo mwasohotse waraba naho bantu ijya video jena nayiravya ya Sematama mpaka gukorora mosotse abatwigwaneho bane batanu n'uwakora sasigwa ibitenge mwabonye mwo bangahe? Nta twigwaneho bagera kuri 10 bari hajya ayi. Bisigura ko hari ikintu cinyegeje kiri nyuma muri ino migwano tutariko turatahura. Hari ikintu kuko n'usoye kumbwira ko bafashe Minembwe centre barayifashe. Jesu cyo kuza kubabwira ibinyoma barayifashe. Gende mu vyumvirizo mu majambo ya Sematama, mu vyumvirizo mu majambo ya Rugabo, basikovya nabandi baremeza neza ko bari uravye n'amatitre bandika bavuga ati ngo AFC M23 twigwaneho bakoza akazi kenshi ngo batatse baje bari umuti gushika barisubiza Minembwe centre. Bisigura ko bisubije ahantu bari bakuwe. Jende batako kuba FRDC Wazarendo nafatanye ko twababwiye ko bari bashitse muri Minembwe centre mukavyanka, ariko ubu nibaze ko mwamaze bivuye mu vyo bavuga murumva ko bahakuwe hamhasubira twigwaneho seke. Amakuru yo ya mbere ariyo nako ndatero ndabaha uburorero kavomo kungene bayivuyemo mwijoro rimwe barayirayemwo bukeye ngo bahavuye. Rubaya bari bageze kuri 3 km, tuzatwumva ngo bageze ku birometero 30, abane bageze ku birometero 200. Ibi mu bisigura gute? Aha rero no hagaragaza ko harimo ico bita kagambane nkuko abanyarwanda babivuga, harimo traizo, harimo ubuhemu bwinshi cyane n'ibindi bintu vy'igipfungu vyihetse inyuma kuri no mirongo y'urugamba. Igihari rero nuko hariya muri Minembwe centre bahavuye nivyo nkuko nabonyene bavyiyemerera. Nagenda bona amaraporo n'abandi twagiye turavugana naho FRDC tarakominika, ariko aya makuru yoyo niyo. Ariko ikindi cizere dufise canke nahawe nabo twavuganye nuko bavuga ati twabanje turasubira inyuma nivyo, ariko turiko turategura ukungene turandurana n'umuzi, turandurana n'imizi aba izimbwebwe za Sarambwe Reditabara, abagizi ba nabi, aba terroriste tubakure muri Minembwe ama tuyifate neza. Ndababaza bigenda gute, bishoboka gute ko mbono menga ikirere nta drone nta ndege ntaki bigenda. Turavuga ati hari strategy tugomba gukoresha nshasha hama tuhisubize
ndazi ko namwe muzobibona bukeye. Akandi kantu yaciye ambwira kandi nagiye kuverifya, musubire murabe ziga video za Basematama, imiryango yose yaziganzu irugaye, bisigura ko abasivile bose bo Minembwe bamaze ngo guhunga, bamaze kuhava, ngo ubu biroroshe sico kimwe nuko haga muri Minembwe centre hari huzuye abantu, amaka, amabotike n'ibiki, ariko ubu harugaye nkuko mwabibonye. Subira inyuma mutore ziga video za Basematama murabe, imiryango myinshi irugaye. Kijya ni ikintu muri kimwe noba mvuze ko menye nk'ibanga canka ari strategy y'intambara igiye gukoreshwa, kuko ubwa mbere banahatinya mba tavyo mwari muzi ko harimo abo banyamurenge, kandi ariyo point 4 itangwa muri ivyo bihugu mpuzamahanga cane cane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbere ya Human Rights Watch n'ahandi bavuga ati aha ba bombarde mu basivile. Rero hamwe na bombardement u Rwanda rwakoze rurondera ko amakambi y'amapozisiyo FRDC bafatanya ibikorwa babo barimwo bavuyemwo, bararasa n'abanyagihugu barategwa n'ubwoba barahunga. Ubu imiryango irugaye nkuko mwabibonye. Rero arashe kuba offensive cyangwa contre offensive ikomeye cyane, hama bakisubiza Minembwe sinzi n'iryari, ariko ikicizere coco nagihawe nkuko nako ndabibabwira. Rero harimo ubuhemu budasanzwe kubona byakunze ko bava muri Minembwe centre, kubera ngo ndababwire ko banasavye ngo indege nabo nyene ntizaje, barasavye na drone ngo ntizaje. Murumva ko muri Croix Rouge mu bintu bita première secours je nagize formation ya première secours yo gusekuriza, baravuga ati secourir sans péril. Narabibasiguriye ntushoboye gufata inzu iri kirakurubeya yose nka kujya muhora mu umuriro wateye ahantu kanaka uce winjira ngo nuko wize secourisme ugiye kurondera y'umuntu umwe. Ushoboye gujayo ujya muntu hagiye kurondera ugasanga yacikanye nawe we umuriro rubeya umwotsi bigaca bikwa asphyxia, ugacoherayo nawe ugacusanga urapfuye, mugaca muba abantu babiri. Hari ibintu bita sauver sans péril. Rero nabo nyene mba baremerewe iki n'ibindi byinshi genda bitandukanye, navuga ati tugire l'esprit stratégique, twipange turabe neza ngene bimeze. Ariko je cyo nsaba nuko Chisekedi kugira yagize kuri ciwewe natore n'ubundi FARDC iracagwaye, abatware babakorere ko hanyuma arondere abo yizeye. Vyase naho ni ikomandire wenyene kuko vyose birashoboka. Rero ndakarorera ko ndabaha karaka kavumo, ndabaha nakarorero ka Rubaya, ndibaza hano muca mutahura ko hari ikintu cinyegeje inyuma kuri ino mirongo y'urugamba. Kavumo, Rubaya, muri bukaza Kamanyora hatarafatwa, muri bukavungene hafashwe Goma n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Hariho ingwara FDNB hari ku mirongo y'urugamba, Wazalendo na leta Chisekedi bategerezwa kwicara hasi bakamedita, bagakorera ko kandi bagakosora vuba vyihuse. Nkuko naye babwiye Senko ni ihuriro rimwe abarchevêque canke abasenyeri, izi ndongozi nkuru zo muri Katolika, ni Eglise Katolika. Uvuze Senko uvuze Katolika, aba bayobozi bayo baraye basinye ugwete bamenyesha ko biyunze na opposition, biyunze na M23, biyunze na AFC, biyunze na Fayulu, biyunze na Moise Katumbi, biyunze n'abandi benshi batashaka ko ngo ibwirizwa shingiro rihinduka. Aba bakaba babitangaje, bahejeje kubitangaza ugwaruka jeunesse yo muri Gatolika nyene, muri ibinyene vya Senko ya mashengero ya Gatolika mu buce bwose nabo bace basohora irindi tangazo bavuga ati oui pour le changement. Rero sinzi ko padiri muramba barankoreshe nkuko, sinzi ko padiri canke musenyera avuze oya ishengero ryose rikavuga ego brado fere niyo nkeneye kumenya niba gupima bapimishije imbaraga zabo bafise bose ukungene bigiye kumera. Ariko Senko yo yamaze kuvuga ati non au changement de la constitution. La jeunesse catholique nayo ivuga ati oui au changement pour le changement de la constitution. Iyi ntambara rero sinzi aho igiye kurangirira. Jeunesse catholique na Senko iyi brado fer reka turabe iyo bija. Nkuko naye babwiye mu ntangamarara amavideo yari karagaragara bashoboye kundonsa kuko jewe si hondi sinashitseyo mu soko mwijabe, isoko bita Yimbaho. Bavuze Yimbaho mcamva karaho badandariza imbaho n'utundi tugenegene tuva mu mbaho yafashwe n'umuriro, ariko kizimyamoto ikaba yahashitse kare. Sinzi ko yashoboye kuwuzimya neza, ariko amakuru ahari nuko hafashwe n'umuriro. Ariko ibi bintu byo gushasha vy'amasoko aba twashoboye kuvugana nyene muri anyene bako barampa amakuru bampaye doute
shaka kubasangiza namwe muyikorere ko munavyiyumviro, kuko hari igihe umuntu atanga iciyumviro ugasanga iki ciyumviro canke amakenga afise. Amakenga rero y'abantu bampaye n'amareresi baravuga ati Fleury kukunda kwiyumvira kusesangura iki kintu ntacu uriyumvirako, kubera cyageze ibihe vy'amatora, hageze ibihe bimera nk'uku baragerageza gushushanya ibihe vyinshi vyama bimeruku hasha amasoko nibiki, gushika naho bambwira ati je ndamaze kwicara hasi nkiyumvira ko ari opposition iturira amasoko. Abaneko barako barambarira, ndavuga ati gute wavyumviriye gute, acambarira ati ntiyapreshije opposition yayiriyo ariko ni vyiyumviro vya numuyaga wamuciye mu mutwe. Ndamubaza gute, ambwira urazi gituma kuko sindutahura ukungi ni bibihe bibaye misi yose twegereje ibihe vy'amatora riki hama hariho gusha kwa masoko. Ikindi naca carambwira ati mbe urazi ko aya masoko aba arimwe abantu bato bato abanyene leta ibikeneye amakori nibiki bisumamwo, benshi ari abadandaza baturiye isoko hahomba abantu benshi carimwe, abantu 5,000 10,000, amarira imyidogo, imiryango bagaburira abana ku ishuri, ababakomoka ko abagabo abagore n'indi miryango baba bareze, umva imyidogo niki baba bashaka kwicira izina n'uruvugo. Ngo akarorero ngo nturabona ngo isoko ihiye kuko Pacifique n'abandi bari mu masosiyete civile bari muri ivyo bihugu bahungiyemwo, ngo baca bandika intonde ngo 2013 ngo 2018 ngo 2000 bobo bararyoherwa, baramaze gupanga ngo amaliste y'amasoko uko bahiye baca batora iyindi bakongera ko munsi ngo urutonde bararufise. Ni vyinshi ariko nagomba vuga ati nimba ibi vraiment bikorwa muri izo nzira zo kugira bankishe bateze urubw'igihugu, bankishe ubuyobozi buhari, baduze ishavu kuko ngo baramaze kubona ko manifestation yindi itagishoboka. Haro no wigeze kuvuga ngo iyi manifestation ya 2015 yabaye mu bihengo bitariyo, ngo kuko ngo iyo yaba nk'ubu ngo atabitoro ngo ataki ngo bene gihugu bafise n'ishavu ngo niho ngo yari ko bareisite, ngo yo muri 2015 ngo yateguwe. Nuko rero ni mwumve ko izi soko imbaze ko ziraturikwa muri izo nzira n'ukuri nta buntu mugira, nta sinumva ntawe nshiriye urubanza, ariko ni point of view naje navyiyumviriye ko ndavuga ati ugiye ibintu kumengo birimwo akantu kukuri, birimwo umoretse neza hovamwo umuco kanaka. Rero namwebwe muraza kuza muri commentaire muratubarira ko vyoba bikorwa mu nzira zo kugira batera ishava bene gihugu banku ubuyobozi buhari igihe c'amatora ntibabatore canke bimera ukuna kuriya bensite revolution n'ibindi vyinshi bigera bitandukanye, kuko nta kuntu isoko yo mu Kinama yosha yaba mu Rugombi gacisha n'ubuyimbaho ikaba yaraye irasha mwijabe. Ni point of view z'abantu kujya n'aba Pacifique uzona bandika bakavuga ati ngo turibaza ngo gwire kugwa jyanaka ngo ifungwa jyanaka ngo irini, agashanga yakoresheje n'imvugo ngo naka yatwandikiye misi yose ngo ubutumwa ngo bwanaka ngo kubijanye n'igisirikare, ngo ubutumwa ngo bwanaka kubijanye nibi. Donc ni point of view, ni doute, ni iki nk'umwana w'umuntu yiyumvira aravuga ati ibi bintu ubwo ntivyo bikorwa na une partie de la majorité de l'opposition kugira bensite bakura bene gihugu umutima kuri leta n'ubuyobozi buhari. Navuze ati ça aussi ça peut être une partie de la vérité, ariko on ne sait pas, naho rero umuntu aciriye urubanza ariko niko yavyiyumviriye. Tuve rero ku soko ya Jabe y'imbaho tuje ahitwa Rubaya muri Masisi, muri territoire ya Masisi. Imigwano ni myinshi cyane, aho mbere ngomba ngaruke gato kuri Minembwe na Rubaya. Benshi bariyumvira ko baba bagize ngo repris kugira izi ntambara bazitwarire rimwe ngo parallele batake basubira muri centre neza na neza na Rubaya bagira rimwe. Ndavuga ati ibi bintu hajewe ndi mukomanda hamwe mu mengo harimo ubuhinga, ariko ari nka jewe ntavyo no kotoriza kuko kumva ko Kagame yo hava ari kura Rubaya na Minembwe icarimwe mukamukata umutima n'imitsi yose twara amaraso, sinumva ko vyokoroha. Nimba ari Rubaya nibafate Rubaya bayihejeje bagende muri Minembwe, nimba ari Minembwe nibafate Minembwe bayihejeje bategure Rubaya, sino kwataka ahantu carimwe habiri ivyo sinumva ko ari ivyo. Aha ibi bivugwa mu gihe hari uduce twinshi two muri Rubaya Masisi turiko turafatwa twigarurirwa kandi na FRDC na Wazarendo. Igena yako ndabaha karorero ko muri Rubaya harasigaye 3 kilometre bashike ku ntego canke bayifate yose, hama tukaza tumva ngo basubiye inyuma ibirometero 30. Nagomba babwire ko
vyateje ikibazo, ndicara hasi ndiyumvira, ndamene ku mutwe ndavuga ati ibintu c'est pas vrai, ahantu hari ikintu kitasobanutse. Urazi gituma kuko batera Rubaya hakoze inguvu nyinshi, FRDC, Wazalendo, FDNB bakoresheje inguvu nyinshi, ubwitanzi, sacrifice n'ibindi vyinshi, umuriro barawota, izuba, imvura, amadrone, amasasu, barabapirona barasubira, ariko ubuce 9 cité 9 localité zafashwe mu kiringo c'amasaha 48. Mvuze 48 cyafashwe mu kiringo c'imisi 2 gushika naho M23 gushika naho hakujya Akanyaru mu Rwanda avuga ati aba bantu ni mizimu, aba bantu n'umuyaga, bashe kuba wumva ngo bageze ngaha, bukeye mugasanga murareha, bukeye mugasanga murareha, mu nyuma sinzi ikintu krengre, sinzi umuntu avuze ifirimbi, sinzi umuntu atanga komande miyava, sinzi nimba ari giki, tatwumva ngo za 3 kilometre zihindutse 30. Vyagenze gute? Nivyo vyabaye no muri Minembwe centre, aho twari twiteze ko buca batubwira ati twahejeje tugomba twavance tumanuka rero za Bukavu, Walungu n'ahandi, twumvise ngo bakuwe muri ni atari. Reka ndeke rero kubarandirira, ndizera ko ibi mu vyumva cyane gose, kandi namwe ubushishozi cyangwa ubusesanguzi mu bufise. Hanyuma abagoma bambwira ngo dushire muri groupe inimero ya WhatsApp iri ku kiyo, cyangwa ugiye kuri no page hejuru harimo inimero yanje WhatsApp ya Leo ya 79 399 niyo WhatsApp nkoresha. Ndabasobanurire kandi rigira kandi gituma ntashira ko link. Benshi bakunda kuvuga ati ngo shira link, ngo hanyene ngo kuri YouTube ngo dufyonde twinjira. Ntavyo nkunda kuko haca hinjira n'importe ki, kandi hakinjira n'abantu bafise imitima itandukanye n'ibibagenza bitandukanye. Ugasanga n'umuntu kuko muri group hari gihe usanga muri ko muradebata, hari gihe hariho n'amakuru ntabona kare, ugasanga barungitse muri group bakambaza aya wayamenye ibi nibiki, usanga hari abantu bazanwe n'amoko, hari abazanwe abantu bafise inzigo, hari abantu baje gutukana. Umva muri groupe bisaba ko uri muri groupe uraraba nimba ayo makuru yazi kikintu kareyagisa, atayuzu kabaza nibiki mu bwubahane ntangere. Je groupe yiwanje aho noshiramo amamiliyoni, barabizi noneho n'abarimo, aho no kuzuza amamiliyoni y'abantu gusa ngo ryoherwe bari muri groupe, no hofumaje nk'abantu 10 muga abantu bari miyo, abantu mu partage ikiyago, umwe akazana point of view, undi akazana iciyumviro ciwe, mugahuza. Nimba mwari ko murashihana, undi akaza hagati akavuga ati ivyo ni mu vyihoze canke ivyo ko mudahujije ni mu bireke ntibibateranye, turi hano kubwa patriotisme, ku nyungu z'igihugu, ku nyungu z'abarundi twese. Ico mudahurije ko kuko hariho n'indirimbo canke umugano uvuga ati ngo ntimurabe ico mupfa, murabe ico mupfana, donc ntihagire ikibateranya, mwese muri abarundi. Kuri nico gituma ntakunda ngo shire link hano muri kuri YouTube canke kuri Facebook canke ahandi, kumva zuko nanka ko hinjira n'importe ki. Hari abantu bafise comportement y'ubuvoyu, ari ugutukana ikintu cyose uvuze mudahuje, umezuku amajijima nibiki. No, kugira uze muri groupe ya Flow Podcast TV uranyandikira jewe inbox, hama tukavugana, hanyuma akaba ari je ndagushiramo, kuko ni wigenza nabi ntawe nzorinda kubaza, nije ndagukuramo. Ariko ndayuguruye ikaba uvere mwese mukafyonda mwinjira, ucusanga no muntu amubwira ati rega niwe wari waranshizemo naho mugaba udekonye ukazana ibintu vyiwawe vy'ubuvengevenge bidatahutse, bibuza amahoro n'umutekano abasanzwe bari muri yo bitekaniye. Cenda kurandura nka gusohora ko nje mba nakwinjije, nibaza ko bitahuritse. Ushaka rero kuja muri group araza kunyandikira inbox, hanyuma ndamushiremo. Mugire rero umunsi mwiza, igitondo ciza cacu wa Mungu. Nigeke tuga 2021 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Hama kuba nambaye amarori ndabibasubiriremo nuko ntameze neza, amaso yanje mo yabonye nyatari. Ariko hamwe n'ivyo nkengurukira abandanya bansengera, kuko ivyo duhora navyo ni vyinshi. Hari amashari, hari amasumu, hari no uvuga ati duhuye no kugonga, hari no uvuga kuna kuriya, ntitwa tuzi yo biko birazanana. Ariko uko biri kose turakenguruka ko tukiri bazima, hanyuma si twaro kubaheba zarimvo zuko inyuma yano marori, inyuma y'ibibiyo ntameze neza. Nongera gukengurukira kandi wampaye kino ciyumviro, kuko murabona ko n'ikiganiro giciyemo. Mugire rero aho muba mwubahuye, mugire wa Mungu mwiza, mukomeze kudusengera, musengere igihugu, musengere indongozi, musengere akarere cyane cyane burasirazuba bwa Kongo. Mwarahezagiwe. Ciao ciao.